baziye kuba bazi kera bari muri game bakaba baramaze igihe kinini baragiye mu bindi byo myitegura uno munsi bakaba bagaruse tugomba tubabereke kugira mubone ko basubiye mu muziki hama hariho na lancement ya video yabo izoba itariki 13 kuri wa gatanu igitega imvo nyamukuru yariyo no kuba presenta lebo yanje ariyo Kim France nkuko nabivuze navuze ko dutanguje lebo bikazoba itanguje nayo imisore ibiri nyene imigambi na dufise yabo tuzokorana ama audio n'ama video kubera nta muziki wabo no muzosohoka ari audio ndetse zo kamisohoka ari video hanyuma indi migambi nyene ziri mu myiteguro tashaka kuca tuvugira hano nyene ku kijanye na video kare twara dukora umuziki wa audio gusa ariko bunye twashizemo twamaze kwagura umuryango twashizemo ni vya video uyu ntari ngaha no mu director akaba ari n'umunganizi wa Kim France hanyuma kubijanye nabo bandi baririmvyi tugomba tubaha ikaze harabo dukorana nabo atari officiel mugabo bakorera mu gisata ca promotion muri kano kanya muri Kim France twafashe indi strategy yo gukora tuza dutuma ko abaproducteur batandukanye kugira turonke touch zigenda zitandukanye ikibazo ca mbere baramubajije icatumye dusubira icadutumye kiduha ingoga zo kugarura abakonangwe ibi ni biyago byari bimaze imyaka tuyaga kugira turabe ukuntu bagaruka mu muziki nabo bari mu myiteguro ubwo hari hageze rero batubwiye ko hageze ko bagaruka icyo nico ca mbere ca kabiri kijaye niyo onye yo lancement yabo niyo clip ya muziki wa mbere batanguranye witwa Low Fire izoba lancement izoba kwa gatanu ko mubibona ngaho igitego bizobera muri Mystic Night Club y'Igitega bikazoba bizotangura saa moya ijoro yego gushika mu gatondo je amazina yanje abavyeyi bamaye banitagira kwishaka sango bw'akazina k'ubuvuzi banyita Survivor Lee abandomo konangwe ubu mubizi nyene niyo simu yacu ya anje nagira ndabaramutse ndababwira ko mwese ndabakunda kuruta ubuki n'umutsama w'ikigujojota banyita amajambere Alain izina ry'amatazirano nkaba nitwa Somani Majasoko nkaba ndi umukonangwe turi kumwe ngira ngo nagarutse kandi ngira abatari banzi bazomenyera aho bazotumira ndabaramukije mwese je nanje nitwa Nsengimana Armel niyo mazina y'abavyeyi bampaye ariko kuri production yanje ni N Scott ni director N Scott nkaba ndi director wa muri Kim France Record kuri production ya video hama nibindi navyo nko yavuze ati ndumwunganizi mu gihe atahari ari bikorwa bakeneye gukora hanini bica bagomba kwanza kumbwira nkabimenya nangoye gushima imbere yo kwishura ndibaza yuko muri twese ngata uyobeye yuko ubuzima bugenda burahinduka gatogata naho ndashobora kuba nabyutse nshaka kuririmba cyane ejo nkabyuka numva mu muhogo hatugurutse neza nko nabishaka ndibaza yuko umuziki twarawukoze turaririmba turakora indirimbo turagira ikimugabo twege twari twakoze mu gihe ndibaza ata kintu caduha inguvu cyane cyo kubandanya umuziki cyariho kweri twege twarahagaritse umuziki kwa twarakora tugakora tugasanga impembo ni nkeye dufise ibindi bintu twokora mu muryango niyo twavuga ati reka turabe ibindi bintu twoba turakora ko twese turabakozi mu bisanzwe umuntu abeshwaho n'umuziki gusa turanyegetera mu tundi tuntu umugabo tuvuga ati umuziki nitwe shobora kuwuheba kuko twege umuziki novuga yuko ari nk'umwana umuntu aba afise mu muryango mu bisanzwe twaramaze kwiyunga n'umuziki nitwovana urukundo rero mu nyuma yaho twege twagumanye ibikorwa twagumye dukora twagumye tubwira gute na manager wacu yaratubuye mw'ico gihe yaratubwira yuko byaramugora mbere kubera yatwitaho abahanzi kuva kare twakora n'abahanzi yarabiha amahera y'indege yo kugira gute aza kubera dukore tugire gute urumva nta kintu twinjiza ahubwo twe turamushimira cyane Imana imuhezagire ko kuva kera yari umuntu yarafise ingufu no kwitaho muri uruhara rwacu rw'umuziki je ndibaza yuko
mu nyuma ibyo twagumye tuganira n'ibyo byatwubatse aratubwira ati nubwo biruko mubandanye mugume mukora nimuvuge ngo twahagaritse ngo twagize gutoya muri ko murakora kora umuziki mubandanye kandi murondera n'ibyo mukora mu buzima ego cyane inyuma y'imyaka 8 umonyerewe cyane mu ndirimbo zitandukanye mbere buba hariho nabo batakibibuka muzanye ingufu nyabaki zo kugira mu vyure abo bo barabibagiye niba bariho ko ntawo bigera bashaka bariho byotuma mbere kandi muce mufata urubuga kuko nitobihengese nitobideha twarutse vuba hari abajone bako bararukuku bariko barakora imiziki ugasangira fata cyane gusumba mbere ni na generation yabaye muzanye ingufu nyabaki muje love fire mbega uraba kenshi bamenye amastile atandukanye muce mutubwira muri stile yagute kugira ngo tumenye ko abantu bayirindirana igishika gushika byose kibazo kumugaragara ingufu ndashaka muzanye cyo kumenya ingufu tuzanye ndibaza yuko abatwibuka kera barazi yuko twege turi mu bantu ba Crestile twise rundi diho iyo rundi diho niyo tuvuzamwo hip hop yo mu mudiho wacu kozwe ngaha mu tuvuza mu ngoma ingoma zikaba ziri melange n'andi maestro ama ndibaza kuva tumaze gukora tugategura iyo style twayipresenta mu bantu twarabonye yuko atabandi bantu yobangira ngo yaragiyemo nabo bayibemwo bashobore kuyikora niyo ndirimbo shasha izo style iyo ndirimbo shasha iri muri style ya dancehall twashatse gusakuza mu mwanya kubera abantu turakunda kubaha ibyo baba bakunda tujana n'umwanya barimo twasanze abantu bakunda gutamba bakunda kuvuga utujambo twiza tunezereza bashiki bacu iki natwe tubikorerako mugabo inyuma cyo tubabwira tuzanye rero ka kantu kamwe twavuga twari twarateguye imbere tutabaye tukabashikiriza abantu ko twashaka ubu rero twaje twakubatse neza ndibaza ibiri nyuma birahinda abantu nibarindire bazobona usanze tuyunze gushasha abo bose warudondaguye murabizi neza yuko habaye igihe dukorana n'igihe bahagarika dutangiye gushasha twashimye gutangurana n'uyu mugabo n'abo bandi turabandanya muri cadre yanuze ya promotion kumbure muri kazoza nabanye turashobora kuzobashiramo nabivuze kare nti haro nabo dusanzwe dukorana mugabo bari muri cadre ya promotion nabona amatara muri yo cadre urabaje ati abandi bari basanzwe bazwi uko bakorera muri King Fresh Record ati bari hehe bobo ko mutaba presence nk'abaririmbyi ba King Fresh Record je ndumva kuri ico kibazo ukuntu kimeze igikorwa twavuze ko King Fresh Record twatanguye gukora gushasha ni lebo kare ntiyari lebo kare yari studio bisanzwe nkuko yo kwakira umuririmbyi wari wo wese ariko muri kano kanya yabaye lebo rero habamwe ikintu citwa amasezerano nkuko yene yarakivuze ati hari haba abo dutanga ku ma promotion hakaba n'abandi nyene dukorana amasezerano rero abo bandi ntiturafata umwanya ukwiye wo kugira tuganire nabo twumve yuko bari d'accord yuko kumva yuko bagomba kuza muri lebo ariko hari byinshi tutaraganira ko ariko muri kano kanya twashimye kuba turerekana Konangwe style nk'abaririmbyi ba King Fresh Record lebo style urayumva style yongi urayumva style arimo Konangwe gusigure Konangwe abakonangwe n'abasoja bakera b'igihugu bitwa abakonangwe hakaba n'abandi bitwa abakosongo hakaba n'abandi bitwa ingagi rero twege twakuze turaye ibintu by'abasoja sana ibi birana kujya muri centre commande muri centre muri 22e sa twakuze tukunda ibintu by'abasoja sana iryo zina rero ryavuye muri abo basoda hari abakosongo hari aba ingagi n'abakonangwe umva Konangwe style n'abakonangwe abantu bakona ingwe ama iyo wumva Konangwe style barabasoda bagwana cyane barabafantasi basoda bagwanira hasi kabisa natwe tugiye kuraba twege twasanze turabakonangwe kandi bo mu mutima ngira ngo batuzi kera baratuzi twe bavuga ngo turaduma
bavuga ngo turaguruka je ndibaza ugiye kuraba mu bantu bari bameze nkuko twari tumeze mu bandi basoda twari kwita abapolisi twari kwita abajandarume twe twasanze twe turabakona hama umusoda inko yiwe turazi ko ari inko twige inko yacu ni gitari amasoro n'amajambo ava mu kanwa twige turiyemera ko ico kintu cyo tuzi tuzokwemeza abantu kandi mu style twateguye nazo twige harimo aka kantu k'ikirundi abandi bantu mengo baribagiye abantu mengo umuco w'i Burundi barawushize ku ruhande twige twarumse ko byose birashoboka uwo muziki wo hanze urashoboka tucanze n'uwo ngahi wacu twagarukana ya mico n'imico kama yo ngaha mu Burundi tukayishira muri ibi bintu turiko turaduza ku rwego uravuga ko bazi gukora bazi kwidandaza bajabutse mu mbere twe twojabuka kubarusha ko ndibaza nta kintu na kimwe kirajabukana umuntu kuruta nk'ingoma z'u Burundi twe dufise imico ihambaye kwisi yose sinzi gituma imico yacu tuyibagira twe turafise ibintu byinshi twize ivyo bintu tuzobibereka bwa mbere yo guhagarika twahagaritse twe twarakoze igiteramo kuri CCF concert live yiwacu gusa ata muntu n'umwe ari mataki concert kuva ku ntango gushika ku mpera yiyo style abayibonye baravuze ati iki kintu mukoze ni ikintu gikomeye tabwigire tubona rero kubona tutakibandanije nuko twashatse kujya kugicongeramo inguvu n'ubushobozi bwinshi kugira ngo kize kibyimbe arashaka musigura ya style ko yitwa nikumba ni iyo style yitwa rundi diho rundi diho umudiho wose ushaka turashaka gukora tuwucishije tuhengamye tucanze n'izo ngabirano za twahawe ngaha mu Burundi yaba ari zuki yaba ari slow yaba ari iki yaba ari hip hop mugabo kubera bwa mbere twari twayitanguye dukora muri hip hop twari twayise Burundi pop mugabo mu nyuma turumva yuko umengo natwe ntibikubira turyohera nivyo rero tukubwira twagiye tubandanya twiga turanonosora n'izina turumva yuko umengo tukazuza niyo hip hop gusa twende dukubita hip hop gusa dukubita amastile menshi wavuze ko abantu bavuga raga nibisanzwe ko twazikubise kuva kera indirimbo nyinshi twagiye turakora twarakubise amakwaito abazi uraje baje bani kwaito rega kunyagaza ni kwaito twagiye turacanga amastile twe turabantu bakwita style nyinshi n'ubu twazanye amastile menshi turavuza blues tukavugira iki n'amastile nyene muri generation ngira ngo zitariko ziramenyerwa mugabo twebwe nubwo buryo twege twazanye bwo kusubira guzana umuziki kandi uwo muziki akanovera tugomba ukabumvisha abantu kandi turazi ko bazokanezererwa kuko nakiwacu kava nyene twe turabarundi tubaza kuba kiwacu kugira ngo tuze gutangurira hanze ubu twemeye gutangurira ngaha tuzanye n'ivyo ngaha mu Burundi nibaza ko yari national office murakoze cyane ikibazo cya Landry ndayikunze cyane yabajije ati ni igiki gishasha kigiye kuza tugeranje n'ibyo mu mahanga by'abandi bagiye bakora cyambere nkuko wabivuze nibyo nagiye mbana n'abaririmbyi bagiye batandukanye twarakoranye nkuko wabivuze ndazi ukuntu bakora rero nararabye ndabona icambere Burundi ni bwiza igihugu cacu ni ciza ntibisaba yuko turinda kuja kurondera ama location canke ibibanza byo gukoreramwo hanze nahi wacu birahari kandi ico je mbona twifuza nuko twobona yuko abo bantu bo hanze nabo banyamahanga bashobora kuza kurondera ukuntu nabo bokorera ino apana ko twe twama dushaka kujayo umwe wese agende ngo akorere mu Uganda Tanzania ahubwo nabo bazi hano iwacu rero je nararabye ndavuga ati ibi bintu mbona hano natwe iwacu dushizemo ingufu twobikora ku kintu wambaje cy'ibikoresho ndibaza sico gikuru ahakuru ni ibyiyumviro kuko ibyo bikoresha benshi nibyo bakoresha so uvuga ngo bari iby'iwabo ni bararondera natwe turondeye ibyo bikoresho tugomba kubironka kandi ibaza indirimbo niyo nizagenda zisohoka zimwe na zimwe nkuko ndabona yuko n'ubu basanzwe babikora hari indirimbo ziboneka neza zihari ndibaza ugereranyije n'izindi ziboneka muri East Africa cyangwa mu bindi bihugu natwe ntitwokwishira inyuma mu bariko basohora ibikorwa byiza nkuko ro warukivuza ati Konangwe style ukuntu tugiye gukorana kubijanye n'umuziki wabo n'abantu babayeho twakuze tubumva twumva ibikorwa byabo kandi ari ibikorwa bizwi
ibikorwa utovuga yuko byarashimishije abantu benshi, ariko kuri generasi hari ubuye nk'uko mwariko murakibabaza, reka je ndabafashe ndacishure ko hanini n'inguvu bagomba gushiramo inguvu, ko barabona yuko inguvu bari bafise kera bagomba kongerako kugira ngo bashobore gushikira urwaruka ruhari ubuye ruriko ruraza, kubera iyo ushizemo inguvu byose birashoboka. Ndibaza ibindi nabyo muzogenda mubibona. Murakoze cyane. Ego hari kibazo nanje mwambajije kijanye n'ikintu ngiye gukora kugira bakona ngwe izira ryabo. Ego bo nta kinini zokora atari kubashigikira muri zo nguvu bazo babazanye. Nezo ico nzokora no gushigikira nyuma mwe muzomeberana mu bikorwa byose biri muri banganyene, kuko igihe twasinya hategeza ko hari abantu. Novuga yuko akabiye twaba tuzanye katugazutuma tazima nuko ubu dufise amahirwe yo kutazovuga ngo turiko dukora ama audio gusa ngo twabuze ngo uzodufasha video ngo uzogera gute. Usubiye inyuma ukaraba indirimbo zacu twasohora bwa mbere, nta video twaduse video nk'iya cyane. Nico kiri mu kintu kitaguha inguvu burya iri kurakora. Mugabo nk'ubiyo mvuga ati nzokora indirimbo, sohora indirimbo na video, sohora indirimbo na video, kandi tukavuga ati ubu bikorwa ni byinshi, kandi ubu none harororo mu mutima arumva yuko arabona iyo ari karakora, iyo ari karaje. Turabona ingene abandi bariko barakora ico bakura mu muziki. Ndibaza sico kimwe no muri rya myaka 8 subiza inyuma, iyo myaka yose curaba icyahora kiboneka mu muziki, ndibaza cyo cibwira. Rero no musike gikintu kiduhi inguvu nico wumva yuko ino muzi tubona ingene abandi bakora bakaronka kandi uburyo bukwiye atari nk'ibyo bwa mbere. Kandi twaba duse nico rero niyo avantage yo kuzokora dusohora video zimeze neza, kandi dukorana n'abantu babizi, kandi twese tuje twashize hamwe inguvu twanone tuvuga ati igikomeye no gushira hamwe inguvu hamwe. Igitega turabanyagitega twashimye gukorera ivyo bintu Igitega, kuko igihe tugikora ubwa mbere nitwigeze tugenda kugira igiteramo Igitega twarababaje, urumva baridoze. Mwega abanyabujumbura mwe twakunze cyane kuruta abandi, turibagirana twebwe. Abanyabujumbura bose barabaryoheye, ngira ngo twari mu komera n'ubuhanza kubera kubakubitira amashiti imitwe. Mwaje no gutugorora ni mwageze gutarira ni muhira, dutegerezwa kujeyo kugurura yo kwanza hama namwe tubandanye tubibuka kumwe twabakunda. Nibaza yuko ibikorwa byinshi bizobera ngaha hariya twashatse gusa nabo tubakure, ngira ngo aho kababaro bari badufitiye kigihe twahagaritse tutabaryohe. Nibaza ko ari uko twamye dukora, twe twatangiye gukora ko nangwe turi batanu turakora. Ari indirimbo twakoze yitwa Maisha, iyo ndirimbo igiheze gusa abandi ntibashimye ko tubandanya babiri arahagarika. Uwundi wa nyuma wa gatatu we yagiye guhagarikwa n'ivy'amashuri, yaravuze ko ashaka kwiga iki adashaka ibintu bimurisha, natwe ntidushobora guma dufasa ibintu by'umuziki. Ndibaza ko bizi nta forcing irimo, dushobora gushiramo guhata umuntu mu kintu adashaka kujamo. Rero twebwe nitwe twasigaranye umugwi, nitwe twagumanye za nguvu, nico gituma n'ubu tuzanye inguvu zizodushikamiye dushaka, ko nitwe twasanze twasigaranye umugambi w'umuziki, kandi nitwe twagumanye ryabanga ry'uko